Reka ntangurira kuramutsa wowe utanguranye nanje muri kino kiganiro. Big up sana close wamaze gukora subscribe nga kuri Amasinzo TV. Jewe ni Ardo promoter Mr. Connaisseur Noir Africain enfant noir ambassadeur muhuza ndabitedanure Mr. Kampinzani. Ushobora kwibaza ngo ibintu bimeze gute? Nizere kuri kurabona abantu turi kumwe n'abantu badasanzwe n'abaririmbyi bakorera hano muri industry ya 257 ni Band Family na Fati Owiri. Ni famille no kuvuga ngo tuganire nabo vyinshi. Bamwe no kubwira ko bashoboye guhiganwa muri Izere Award edition 5. Tuvuga ngo tuganire nabo tubabaze utuntu n'utundi kubijanye na music yabo. My brother umeze gute? Ndahera kubo turi kumwe hagufi. My brother umeze gute? Ndashima. Oh biraza turashima kweli kabisa. Mbera nkuduza kajwi waberewe. Asante kabisa. Ochi vipi brother? Safi baba. Biraza meze bye buke biraza kabisa. Kukazina my brother basanzwe bakwita band imwe bakwita gute my brother? Kwizina ry'abavyeyi canke ry'akazi? Izina ry'abavyeyi ni ry'akazi cugira ko mu ncamake ni mwidondoro wawe. Izina ry'abavyeyi ni Ndayikunda Veniste. Izina ry'akazi nayo ni Master Master kabisa. Master my brother na kukazina bakwita gute my brother? Izina ry'abavyeyi ni Chiza Fulgence. Izina ry'akazi ni Boston. Yeah. Kabisa mwebwe muri Band Family sivyo? Kurundi ruhande ndi kumwe n'umuntu adasanzwe mwite Fati Owiri. My brother vipi sasa? Safi bro. Umeze neza sana kabisa. Hari umuntu ariko araturaba ariko jyambira kubonye nga kuri Amasinzo TV. Mugarabana ndi kumwe n'igikosi kidasanzwe. Aba batubwiye naho kumazina basanzwe bakwita gute? Umwidondoro kuri my brother. Amazina y'abavyeyi ni Sengwe Elvis. Izina ry'akazi ni Fati Owiri kabisa. Fati amavuta. Ibintu urumva ko bimeze fresh sana. Ni Fati Owiri. Kurundi ruhande ndi kumwe na Band Family. Duhera kuri Band Family. My brothers mabwe muri bamwe batahukanye kibanza kigira kane muri Izere Award. Ndivuza ko mutubwira mwakiye gute results za Izere Award? Twe kurande gwacu kibanza ca kane. Turashima ubwa mbere na mbere bwo kuko nk'umuntu arazine ushoboye kuba kane ikintu cyo gushimira Imana kandi ari ibintu uri umuntu mushasha usanga nta n'umwaka twe n'umuziki timazemo tumaze nk'amezi ashika kurane dutanguye. Hama Imana gacibiko twabakane turashimye kwande gwacu nubwo hagiye hamwe ubuntu itaduhimbaye twabonyemo kabisa. My brother uratubwiye uti nubwo hagiye haba ubuntu budahimbaye mwabonyemwo. Kurundi ruhande my brother bubakiye gute ikibanza ca kane? Kibanza ca kane nyene nibyo gushimira Imana kuko kazi tugatanguye vuba nka twebwe urumva mezane twasha dutwara kibanza ca kane nibyo gushima Imana. So ari ibintu byinshi byabuzwe natwe turanabibona urumva ko mahiganwa uko yategezwa kugenda atariko yagiye urumva ko niko no gishikiriza kweri sigaye twebwe twarashimye Imana ko twabaye kabisa. Mwebwe mwarashimye Imana aho mwabaye. Ndifuza ko mutubwira tugira ko nakaye kanenge mwabonye kabaye muri rino higanwa edition 5. Warasonye ama commentary kuri rya page ya Izere. Oya ndifuza ko mutubwira uretse apare ya comment kwanza mutubwire mwebwe nakaye kanenge mwabonye. Ubunenge ni bwinshi cyane bro. Ni cyane kwiriko. Urashobora kudondagura ati kiniki cyagenze 4 tugiye kuraba nk'ijya ndirimbo ngo nkama goro. Ni ndirimbo je kwande guwanje novuga ko no muri ndirimbo 15 ziba zarenganye zishika finale. Ijya ndirimbo ntiyakwiye no kujamo kabisa. Kwande guwanje ico nico kintu je nabonye. Indirimbo ya Mama Goro. Ijya ndirimbo Mama Goro ngo yabaye ya mbere. Ni kintu je ntatahuye neza. Ni ikintu mbere twebukeye twaragiye kuri Izere bajya abantu ze nabi bwataye. Turabaza ati none ibintu byagenze gute? Batubwira ati mwebwe turabye kuntu mwifashe muri demi finale ngo mwabaye abambere. Ariko finale ngo byahindutse mu babakane. Cyo tuvuga ati none nyimba demi finale twabaye abambere finale twabakane. Cyahindukiye ko indirimbo twatwaye indirimbo imwe turakumbuye n'ijya nyene kwambara twari twambaye neza abafanzi bariho
ibintu byose bisabwa byose twari tuyifise nta kintu na kimwe twe twovuga ati twakoze muri demi finale muri finale twagikora byose ikintu cyose twakoze demi finale na finale kwabaye kujya nyene ku ndirimbo yo ntiyahindutse urabonye n'ujya mukuru wa Jiriko wenyine yivugiye ati iyi ndirimbo yanyu ihava inkoresha amakosa kandi na finale tugiye gutora ama certificate ujya mukuru wa radio Izere bagutanga ama certificate barasoma amazina arasoma ati Band Family abahungu barimye akarimbo keza cyane nta wundi muntu abwijambo nk'iryo wewe nyine ariko tuza gutangaza no kuntu ngo tubaye bakane hama tubona ukuntu andi mahiganwa twari twamenyeye ku muntu abaye uwa mbere habahura induru nyinshi bakamutarika bikindi biki wangira ariho bari kuri muri demi finale igihe turanganye twe warayibonye hama ngaca nangaza no kuntu umuntu yobu wa mbere ukumva abantu bose barahoge ngo yo nta biki nujya mukuru wa Izere yatevye avuga ati none ko budakoma mashini biki bose baranga ivyo ni ibintu byagiye byibonekeza kumenga harabayemo ikintu cyo guhinga amacana kabisa akona kantu kana bavyonze kana bababaje cyane kuba mama goro yabaye ya mbere ku ruhande rwanje igihe ntabeshe badusumye ati Band Family yabaye yakane narabaye ndumva ko mbabaye gose cyane narabaye cyane gusa naciye ngenda amajari inyuma nicara ndarindira gatoya mfise umubaro mwinshi gose barasoma wa gatatu barasoma kabiri gusa basomye ati wa mbere numva ati ngo ni famous ngindimbo mama goro aho nyene n'umubaro wose nayifise wose navyisanzemo nage numva umubaro wose uheze wose naci numva ati uheze wose mvuga ati kurande guwanje nimbi ari washimye ko yabaye ya mbere kurande guwanje jewe ndazi kujya jata kintu nasumbije kurande guwanje ndazi nta kintu nasumbije rero aho byashika akaba ari kintu cyo bacabaye mu nyuma kurande guwanje nagira numva amahoro umutima ndemye no gutahana tashe meze neza witaye umeze neza mu ncamake bavuga ati indirimbo yose bashirako nta kundi twebwe baza batwimye ikibanza ca mbere ndifuza ko tubwira Boston amahiganwa aratubwiye mugenzi wawe Master ukuntu nyene yabibonye kuri wowe my brother hari kindi wongerako nk'akanenge kabaye mbega ho ibintu byose byabaye nabi byabereye hajya bo muri make ibintu byabereye hajya cyane byinshi no bivuga koko bronga yabivuze byinshi byo nari kuvuga byabaye nibijya kandi namwe mwarabibonye uri umuntu ukwije cyangwa uraba neza uyumvira nawe biravye ashobora kubona atahantu vraiment iyi ndirimbo ikibanza si cyaye ya cyeco novuga nico uri make ijya ndirimbo ntihari ya mbere ntihari kuba ya mbere ari ibintu by'inyegeje inyuma twe tutazi ya ariko abantu barabibona kandi baranabivuga page ya Izere habaye mu masite urumva biravugwa ya nuko no bivuga turabakumbuye ni indirimbo ikirasirikira cyane mu muji tifuza ko mutubwira muturirimbire gato kwanza umuntu atayumvise ataronse iryo bako ryo kuyumva ayumvire ngaha ngomba nongireko mbe igituma ijya ndirimbo sinzi kukunda kumviza nk'iradio Izere biki twebwe ku bandi gwacu byari byaheze byatuvuyemo tumeze kijya ya mbere nimo warahira turataha tumeze neza gusa araciye umunsi umwe menga imisi biruko niho bacata kuvuza zya ndirimbo bahera ku ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane indirimbo yiwacishikiwe yavuze inshuro zitatu ihera itangura turimvira none indirimbo yiwacu kandi gushika nubu niyo ndirimbo iriki yavuzwa cyane gusumbe ry'amagoro twari tumenyeye ko indirimbo kare itwaye ikibanza ca mbere abantu bayikunda kumva mutare bose bakurengana bayivuza ibiki n'ibiki hose indirimbo igakundwa ariko baratangaza ukuntu indirimbo yabaye ya kane ayo ndirimbo y'igukundwa gusumba indirimbo ya mbere natwe naho basi byari byatuvuyemo twumvije najambo abantu mu barabara twumva ukuntu indirimbo yacu iri kuvuzwa ku radio cyane biratuma dusubira inyuma kandi tukiyumvira kumenga hari ibindi bintu byinshi inyuma byinshi ariko ujya mwanya turi muri ijya place hajya kuri stade Izere mama goro yegumi garuka mu bantu umwanya munini niki kibazo mwibaza abantu bari bashimiye ijya ndirimbo mama goro igaruka gute igaruka mu abantu bavuga mama goro ngira canke ni kwari terme nyene abantu batangaye bumvise umwanya itwaye canke ava yuko hari abantu bazamva mama goro umuntu ni kurande gwanje byo nabyumvise je twe bukeye twagiye no kuri Izere ujya Maniteo yabaye gatatu kurande gwacu twe twavuga ati aho mu turi guhiganwa bari nka Maniteo tutabaye wa mbere
tuba kabiri ujya wa mbere naho nyene twagiye kuri Izere duhurirayo avuga ati maze byagenze gute turi fresh kwira avuga ati man je natangaye kwira cyera nzi ko kurande gwacu abantu baganirwa ikibanza ca mbere ari jewe namwebwe atubwira uko nyene ati man jewe kurande gwanje numvise gusa basomye ati bend family ya kane ningubu zace zicika mvuga ati aha nyimba aba bantu babaye bakane kurande gwanje je ndaze ahaje sindimwe ndatashe ivyo ni ibintu byagiye twereka kumenga hari ibindi bintu byagiye bibaye my brother Fati Owiri reka tugaruke tuganire nayo gato kidogo my brother warimwe mu bagerageje guperforminga muri Izere Award ndifuza kutubwira rijya higanwa ribonye gute kuri we nka Fati Owiri kubwanje nta jenso navuga ko birebire beshi baranabibonye ni higanwa ry'abaye mahiganwa yabaye yose ry'abajana beshi kugira ahantu umuntu ashobora gutahukana igikombe akabura n'umushyigikira akabura n'ubinezerererwa no mu gutara azi yuko basanga abantu bari inyuma yiwe bagenda barakoma induru gusa byo ntabyo twabonye ni ikintu cyambabaje gose nafise n'icyo kubivuga ko sana nabwo ariko twarabonye ko stage abantu baramutaritse baramwegera barajyana amafoto n'ibindi bitandukanye sofa abantu we wabonye se nabonye kabisa ngira wabonye jila ari kiramutarika nabo bakorame kuri Izere nakaye kabazo rero we wibaza ko kuba karatumye ibyo byose biba ikibazo njeni baza kweri ndavyibaza sindabitorera inyinshi kuko sometimes numva ngo famous yakora kamani muri Izere abafasha ibinibyo birashyuga sanga barayazi ikintu bakagihuriza ko bigatuma aronka Izere Award kuko ijya ndirimbo nkuko my brother ngaho ari muri band family yabivuze na muri Kenzo ni ari kujama kabisa kuko hari indirimbo nyinshi zari zanditse twiyumvira ko arizo tuza guhigana nazo tutumvise muri Kenzo zarengaye yajyama amagoro nabwo yari kujama inyuma y'umubabaro udasanzwe mugize muti twebwe mamagoro aratubabaje no kuvuga tuguma tumukorera umuti Ben family alongside Fati Owiri bagize bati twebwe mamagoro ibi bintu byo kwijana tugira ngo turabe tumukoma gahiti muranditse indirimbo ndetse muri njeno na studio byari bimeze gute my brother ijya ndirimbo idea yavuye kwande kugira ngo mwinjire studio mukora indirimbo nk'ijya ijya ndirimbo cyambere na mbere cyo mushaka kumenya nuko ijya ndirimbo muri studio atari twe tuba twararishinga amahera yiwacu kabisa twe twarengana mu ibarabara bavuga abantu duhura bavuga ati man mwebwe twe ndushaka gutara ukuntu mwebwe uba kumwabaye bakane indirimbo nka ngoma amagoro ikaba ya mbere ntitwumva ikintu twe muba baravye dufatiye ku zindi Izere Award zo zarabaye ukuntu umuntu wabaye wa mbere banezerwa akamutarika agasubira mugo gasanga ujya umuntu cyane bisanzwe gushika nabavuga ati mukomeye amashi mbwa akawe umuntu mukomeye amashi harabuze wanja mu meshi gose n'ujya munsi abantu benshi batefuna kwirya bavuga ati none ibi bintu byagenze gute ubyanyo ndimbe ya mbere benshi hama abantu benshi bavuga ati bane ibyo bintu nibengaho ni murakuna mwebwe mubereke yuko mwababaye turavuga ati twe kwande gwacu ibintu by'umubabaro bisa nk'ibintu byaheze gusa no waturemera cyane niho haza umuntu avuga ati bya bintu rero niryo shaka guhera ngaha kabisa cyeza bemereye amahera yo muri studio indirimbo je nzoyibarihira murabukuntu indirimbo mu isohora ni indirimbo atwaye igihe gitoyi cyane gose twayumviye nka iminota nka 30 gutwari kumwe twese turi batatu 30 minutes indirimbo yari iheze amaturagenda kwa Barataze indirimbo yasohoka kabisa ndifuza ko turirimba gatoya turabakumbuye ni habari yo mu muji wose turabakumbuye twende basi ubu ndavyutse jewe ngira sabire abene wacu bari mu mahanga imana ibasigami banzigamire tuzosubire kubonana kabisa my brother Fati Owiri akaririmbo kawe wahiganishije muri Izere Award kavuga gute kubo batagiriwe amahirwe yo gushika hajya indirimbo ku izina yitwa ni babi abantu ni babi yarakoreye mu niciza kwishuri nabi gasanga bajya dufata nk'abansi n'abagaruka dukoreye ikintu cyiza abo twita abagenzi gasanga n'abagaruka dukoreye ikintu kibi niyo mpamvu navuze ati abantu ni babi melody agenda gote kapera kidogo my brother
abantu nta mitima urukundo rwaraheze bijyana buri mwanya buri munota mbi inyungu yabyo niyihe kugirira nabi uwatacyo mupfa mbese uteye gute uraririmbye utahukanye ikibanza kitarashobora kumenyekana mbe burya waragiye kubaza ikibanza watahukanye my brother shaka ubwanje nta mpamvu yatuma njya kuraba ibibanza kuko Izere Award zibaye bava basumye ati yo abayaha abo vyaranangaje nico kintu kubona hatana dusumye nibanza twabayo kabisa nike kintu rero bibaza cyo bacarabitumye batabasoma ati mwe mwabaye mu kibanza iki nico kimwe navuga kare ati hagati yabo ho bari ikintu cyakozwe kuko nivyari bitahuriza ivyo bintu rero barakoze akavirigire karayobeye no gutorera inyishu cyane muri canke na uri muri babandi bavuga bati abantu batahukanye muri bijya bibanza byashoboye kubonekana bo baraguze